Twari twararushe kuja gusemberera hanze tugiye gukina, hajya uri umugabo ukaja gusembera ku wundi mugabo ati ntiza ino saro yawe ndayigiremo urubanza, haba harimwo agasuzuguro kuko rimwe na rimwe dushitseyo ntivyatworohera, hari naho baca batubonera n'ibiciro bakadudugirizako kuko babona yuko atahandi turi buje, kugira ngo ntibaduhe zijya forfait n'ibihano bitandukanye, twaca twemera tukagira uko bavuze. Ariko ubu ko turose ngaho iwacu n'amahoro n'agahengwe tugiye kuronka. Mwiriwe mwaramutse bakunzi bose Siren Vibes, ku Barundi n'Abarundi kazi muturaba muri kwisi hatandukanye, nitwazirakoze uyu munsi aranda vyagendeye yagendeye gatwibabura. Turi neza na neza kuri stade Intwari aho hagira hugururwa icese stade twese twatubindanigisha kubona ouverture yayo. Uyu munsi kubana ndabaho bazisoko kiza barabizi ko hari mu mufuko wanje w'isima. Hano hantu je contribuer kugira ngo stade yo bakaroshe c'est une fierté pour moi quand même. Quand même. Rero nta kumwe yagushobora kugururwa ngo sindahabe ntibikunda ntibishoboka. Rero ku bantu mutari hafi mutari mu Burundi canke abantu mutashoboye kuza murabi video muza kubona ngene biryoshe, hari abartiste baza guperforminga Kiriku, Sadbi n'abandi batandukanye, hanyuma kaza kukugururwa icese nange n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste. Nkuko mubibona hari abantu benshi maze kwibona muri mu ma video, hari bako baza biruka bambaye ama rouge ama blanc ama vert, umuntu atambaye blanc na rouge na vert reko baramugora kwinjira hano hari umugabo quand même batara ko Barundi bararyohewe kuba stade yuguruwe icese. Rero muza kumara twebwe dukora siporo murabizi mugabo akora ko ari stade y'Abarundi bose hasigaye haririmbira abarimvyi bacu, donc twe turashaka twahabonetse nubwo ntamenye za siporo quand même muziki urimo uri included mushamubibona nuko nashaka kwasiba. Rero kaze muri video yose antuka muragirwa ukaryoherwa, dusigire like na commentaire mugabo kandi udufasha no gushima Imana kubwiye stade. Okay? Hanyuma haje hariho entre ya media. Sera rangi tugantura video yose. Uyu yitwa Yusuf Ndayishimiye aka Nyange.
basket. Rentrée di liberté statut. Kaka Chuma. Côté Vito.
muje kunzibira. abantu nimwabona umushyitsi turashitse muze gutwemera mu maguruke tumwakire murakoze. Yateye iteka bino birori adufasha kugurura ku mugaragaro kino kibuga, ikibuga Intwari, ikibuga cy'Abarundi, ikibuga cyacu. Ari nako kandi nababwira ko ntari jenyine kuko tuza kuba turi kumwe n'abatandukanye muri bino birori. Namwe mukomeze muryoherwe na bino birori, mukomeze munezerwe. Mu mwanya turaza kwakira umushyitsi mukuru. Ni iteka ntagererere kuba Abarundi dufite ikibuga munyemerere ndababwire ko iri ni iteka twatewe, ni iteka twatewe mu buryo bukomeye cyane n'umwitabire wacu coach principal wacu nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi son excellence le président de la République Général Major Evariste Ndayishimiye.
mukuru urongoye umugambwe SNDD-FDD, banyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, banyakubahwa bashikiranganje muri leta y'Uburundi muri hano, nyakubahwa baserukiye ishirahamwe ry'umupira kw'isi FIFA, nyakubahwa murongoye ishirahamwe ry'umupira ngaha mu Burundi, banyakubahwa mwese umwe wese mwiteka Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, ubutungane n'iterambere mu ntara ya Bujumbura no mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, nyakubahwa mwese mukoraniye hano, umwe wese mwiteka Imana yamuhaye, imbere ya byose ndagira mu nkundire banze nshimira Imana mushobora byose ku buntu yatugiriye ikatuzigama ikongera ikadushikana mwa kino kibanza turi bazima, nihabwe icubahiro ubu ibihe byose. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, ku izina ya nyakubahwa Buramatari w'intara ya Bujumbura yafatiriwe n'ayandi mabanga, no ku izina ryanje nyene ndi n'iteka n'akanyamuneza ntangere byo kubaha ikaze mu ntara yacu ya Bujumbura, aho mwaramutse muhishikira kugira mwungurure icese ikibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari. Nagira nsabe mwebwe mwese muri hano muntize amashi n'umurisho w'ingoma, duheze twakirane wese nyir'icyubahiro ndahaye ikaze kandi mwebwe mwese kubahwa muri hano, umwe wese mwiteka Imana yamuhaye, namwe bene gihugu mwateye iteka bino birori, twifurije kuroranirwa umwanya wose muza kumara hano. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, banyakubahwa mwese, nk'uko ahatagira amahoro n'umutekano ataterambere riharangwa, intara yacu ya Bujumbura mwagendeye iratekanye, abenegihugu bari ku kivi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, ari naco gituma twasabye abenegihugu kubumbatira no gukomeza ayo mahoro n'umutekano kugira tuzoshike mw'iterambere rirama. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, turazi neza uruhara mwagize kuva iki kibuga c'umupira w'amaguru gitangura kubakwa gushika cuzure. Ukwitanga, ubwira umwete n'ubukerebuzi bw'abaranze mu kubaka iki kibuga, twese nk'indongozi tuhakure akakarorero keza mwerekanye, duheze duteze imbere ibisata tujejwe mu kuronsa ivyo abenegihugu baba bakeneye mu buzima bwabo bwa misi yose bazokwama batwibukirako. Nk'intara ya Bujumbura turabashimiye cyane mwivuye ku mutima kubona ariyo ntara mwahisemo kubakamwo kino kibuga, ikwije ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu agenga umukino w'umupira w'amaguru. Umunezero kandi udasanzwe
rero ku ntara na cyane cyane abadandaza n'abafise amazu y'uburaro, kuko igihe cyose hazoba habaye inkino bazoharonkera akarusho kubera ingenzi zizokwiyongera, gutyo intara ndetse n'igihugu gitera imbere. Nico gituma nagire nongere nsabe ubwira kandi abari hano badufashe gukoma amashi menshi, dukure ubwatsi kuri ino ngabire idasanzwe intara ironse izoyifasha mu iterambere ryayo. Tukaba natwe twiyemeje kuzoyibungabunga ikama isa neza. Mu kurangiza rino jambo ry'ikaze, nagira nongere gushimira icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wiwe ku ruhara rudasanzwe yagize kugira iki kibuga cyubakwe. Ndashimiye kandi ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inkino, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mpuzamakungu, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi, abitanze bose mu gutanga intererano zabo, zaba iz'ubuhinga, uburyo n'ibikoresho, tutibagiye abenegihugu bitanze ibikorwa rusange byatunganirijwe hano. Mwese mwiyumve ko intara ya Bujumbura ibashimiye cyane. Imana mushobora byose rero ibandanye ubwenge n'umutima wo gukunda no gukorera igihugu cyacu kugira tuzoshike kuri yabona kazoza igihugu cihaye. Niharambe Burundi n'Abarundi, niharambe iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze, Imana ibandanye ibahezekije. Umukuru w'igihugu ciza cyacu cy'u Burundi, nyir'icyubahiro umutambukanyi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, banyakubahwa mwese, umwe wese mu vyubahiro Imana yamuhaye, batumire bahire, banyakubahwa mwaserukiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, ba journaliste, bakunzi b'umupira w'amaguru, tugira amahoro, umutekano n'iterambere cyane cyane mu mupira w'amaguru. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ku izina ry'urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ku izina ry'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi, ndi n'iteka ntangere n'akanyamuneza kadasanzwe ku gikorwa kidasanzwe muhejeje kudukorera mu kutwugururira ku mugaragaro izuba riva ikibuga cya kijambere citiriwe Stade Intwari. Aha akaba ari mwebwe nyene mwagize uruhara rudasanzwe kugira ngo turonke ino nyubako. Nagomba nsabe abari ngaha bose bamfashe tubakomera amashi. Twari twararushe kuja gusemberera hanze tugiye gukina. Hajya uri umugabo ukaja gusembera ku wundi mugabo ati ntiza ino saro yawe ndayigiremo urubanza, haba harimwo agasuzuguro, kuko rimwe na rimwe dushitseyo ntivyatworohera. Hari naho baca batubonera n'ibiciro bakadudugirizako, kuko babona yuko atahandi turi buje, kugira ngo ntibaduhe zijya forfait n'ibihano bitandukanye. Twaca twemera tukagira uko bavuze, ariko ubu ko turose ngaho iwacu n'amahoro n'agahengwe tugiye kuronka. Kuva rero kafu itwemereye kwakirira hano hantu, mu mwaka uheze tumaze kuhakinira inkino zishika 6 mpuzamakungu
za ekipe nationale, abigeme n'abahungu hamwe na Flambeau du Centre na Aigle Noir, kandi ikibuga cyarakubita kikuzura. Vyabonetse yuko abarundi twari tunyotewe koko kwakirira ngaho iwacu. Ico twosaba abakunzi b'umupira w'amaguru no kubungabunga ino nyubako turonse, kuko twayironse turushe nkuko nari nabivuze, kanatsinda ni yacu, duteza kuyibungabunga. Narijya ko ari imwe twese turaba amaso, kuko turavye nabi twayifata kutariko coba ikibazo gikomeye, barashobora gusubira kutubugarira. Urumva rero tukibungabunge nk'amata y'abashitsi. Nyene icubahiro uwashimye nyagushima arasubira kongeza. Twashaka tubasabe nkuko muri abavyeyi kandi mwabikoze, muzoturose ikindi kibuga ca kijambere, na cane cane ku mugwa mukuru wa politiki hari Gitega, kugira ngo dushobore kuza turaruhurira ikidufise ngaha. Uko ibibuga vya kijambere biba vyinshi, niko n'amahirwe aba menshi yo kwakira amahiganwa mpuzamakungu. Nsabe kandi abakunzi b'umupira w'amaguru bose, abanyagihugu, dushigikire imigwi yacu mu gihe ibiri kwirakirira cyane cyane muri kino gihugu, kuri kino kibuga cyacu. Mumenye yuko iyo umugwi serukiragihugu canke ekipe kanaka irose intsinzi, aba ari Uburundi butsinze. Excellence, Monsieur le gouverneur de province de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération burundaise de football, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la FIFA, distingués invités, chers amis du football, bravo! C'est pour moi un immense honneur et un privilège particulier de prendre la parole aujourd'hui à Bujumbura, à ce moment historique, à ma qualité de membre du Conseil de la FIFA et représentant de M. le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à l'occasion de l'inauguration officielle du stade de Touari. Permettez-moi, avant toute chose, de transmettre à son Excellence, M. le Président de la République, ainsi qu'au peuple burundais tout entier, les salutations fraternelles et les félicitations chaleureuses du Président de la FIFA. Excellence, Monsieur le Président, le stade de Touari n'est pas un simple ouvrage sportif. Son nom même, Touari, les héros, porte un message fort, celui de la fierté nationale, de la résilience et de la foi dans la jeunesse. À travers cette infrastructure moderne, conforme aux standards internationaux de la FIFA et de la CAF, le Burundi affirme clairement sa volonté de reprendre sa place sur la scène du football africain et mondial. La FIFA est fière d'avoir accompagné ces projets structurants à travers le programme FIFA Forward, non seulement par un appui financier conséquent, mais aussi un accompagnement technique et institutionnel constant. Cet engagement traduit une conviction profonde: investir dans les infrastructures, c'est investir dans l'avenir. Afin de rendre le football plus accessible aux communautés du monde, je tiens à exprimer ma gratitude tout particulière au président Ndachi. J'ai eu le stade en octobre 2020 et j'ai été profondément touché par l'enthousiasme de l'ensemble des acteurs engagés dans ce projet, déterminés à offrir un écran à la hauteur du football burundais, ainsi que par la passion pour notre merveilleux sport.
cette occasion, j'ai eu un échange très constructif avec le président du Burundi sur l'ensemble des enjeux liés à la détection des talents sur chaque colline, dans chaque village et chaque ville. Ce stade modernisé est le symbole fort de cet engagement. C'est une excellente nouvelle que le Burundi puisse désormais accueillir des matchs internationaux officiels, notamment des rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe du Monde féminine de la FIFA sur son propre sol. Jouer devant son public représente non seulement un avantage sportif certain, mais constitue aussi une source d'inspiration majeure en leur permettant de voir leurs héros et modèles évoluer de près. Ce stade est un véritable joyau pour le Burundi et à la FIFA, nous sommes fiers d'avoir contribué à ce projet et d'investir dans l'avenir des filles et des garçons de votre magnifique pays. Félicitations, félicitations à tout le monde et à tous les autres. Merci. Merci. Vive le sport. ariko arabashikiriza ubuhanuke butandukanye bwiza cyane bw'iteka amushikirije n'umupira ati uri n'umuryango w'uwaruka ati uri n'umujene ati rero imbere mu waruka ruzoshike amashyi Et à la salle de machine, veuillez applaudir s'il vous plaît, en applaudissant. Merci beaucoup. Ntidusubire inyuma cyane muribuka ingene twagitanguye ijambo twavuze tuti uru n'urugamba rw'agateka mission réussie twarose agateka twavuze tuti turatanguje umugambi agateka operation agateka none murabonye yuko bishoboka mumenye yuko Imana yaramaze kugurura imyango y'iterambere ry'u Burundi ubu nahacu gukora murabonye yuko tuvuze ngo dukore iki kirashoboka tuvuze tuti mu 2060 u Burundi buzoba ari igihugu giteye imbere ntidushaka mu 2060 dushaka igashusho y'u Burundi mu 2040 kandi birashoboka nibuke ingene iki kibuga casa mu 2005 mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2005 mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2010 mwibuke muce muraba ingene gisa uno munsi muca mubibona ko bishoboka ryari turi kumwe twese nta mahera yari mu kigega ca leta nta bije yari yarateguwe mugabo abarundi turavuga tuti turi kumwe twese birashoboka tuzocubaka kandi kizoshika hariho benshi batavyemera uwo mugwi wari ujejwe gukurikirana iyubakwa y'iki kibuga baravyibuka ndabahamagaye nababwiye nti ndabahaye indwi imwe mbone cya kibuga cyose kiri hasi kandi kizoca kiduga bose barandavye ntibavyumva neza icabona mubaze umushikiranganje yarajeje ivy'inkino w'ico gihe Honorable Nibigira Ezekiel yaragiye aravuga ati ivyo ntibishoboka indwi ya mbere sanga ntaragisambura ngo bije iri hehe ngo amahera arihe kutemera nibijya mpanda babwira ku rugamba urahigwa ubusenga iyo senga ndayizi
imaze kubwira ngo kora cuja ku kivi irazi ingene bigenda. Ico gihe barase kwisambura nije niyiziye nshavuga nti ubu nyene ARB zana bijya imashini dusambure. Yomba kuri ca gihe cyo kuri Yezu baca bambamba ku musaraba ngo navuze ngo nosambura ngo ikibuga nkacubaka mu misi 3 kuko bavuga ko atamahera dufise. Itunga rya mbere riringa ku mutwe, aha muri uwo mutwe niho hari itunga rya mbere. Itunga rya kabiri ni iki gikenye, izi nkomezi Imana yaduhaye. Naraharuye sanga nta na rimwe nta munsi n'umwe nabonye Imana yaremye amahera. Narondeye mu bitabo byose by'ijambo ry'Imana, ibe Korowani ibe Bibiliya, narabuze umunsi Imana yaremeye kwa mahera. Mugabo Imana yaremye itunga turarifise. Yariremye rira ku isi natwebwe turitunga. Tugiye hamwe twese rero iryo tunga riba ribonetse muravyiboneye mwese. Abarundi bari mu mwiheburo bavuga bati none ntizosubira kurorera agapira. Nanje nti power Mungu yupo. Power Mungu yupo. Muravyumvise ko agiye gutagaza icese yuko ubu tuzora bagapira mu nkino mpuzamakungu. Mwari mu mwiheburo. Ni Imana yakandi karyo ntuzabigere wihebura. Imana yakandi karyo iyo mbadi DJ inaca ndagashirako. None DJ nta kuntu wamfasha ukaba nka jewe. Ni Imana yakandi karyo. Imana twaye ikibazo ca mbere mu twese turi kumwe iriko irakora. Akataraza kari mu nyuma. Iyi ni imponjo. Iyi ni imponjo. Hajya inyuma tugira twubake arena, inkino z'amaboko. Napfuye kubivuga abaciye biyandikisha ubu baramaze kurenza amahera umuriyaridi bamaze kuzana mu bwubako bwa arena ngaho. Mfuye kuvuga gusa. Aho bukera muzobona dutagura kandi muzobona iduga mutuza kuyinjira. Tugenda step by step. Leo ni furaha tu. Niko furahi. Kweza maboko hejuru. Kweza maboko hejuru. Kweze. Hello. Kweze. Ogishiko cyo kwihebura. Azizigiri bosha. Ogishiko cy'ikibadano. Agizo bunefero. Ahora
ibikorwa biribonekeza. No munsi nta majambo menshi, nico gituma nagomba kubasaba abarundi mwese, twarateraniye kuri iki kibuga turacubaka. Abarundi umwe wese nashe umutwe ko ari intwari, umwe wese amenye yuko ategereza kuba intwari muri iki gihugu. Umwe wese azasige nga mu Burundi ahasize signature. Abarundi bose umwe wese, kuko Imana yaturemye ngo duhindure iyi si. Umwe wese ateza gusiga ikimenyetso ciwe ko yahaciye. None rero ko tubonye ko bishoboka, iyi ni imponjo. Nagira rero mfata akanyashimire abantu bose baterereye muri iyi nyubako, mpereye kuri mwebwe nyene bene gihugu b'u Burundi. Shefata rero abatugiye imbere, hariho umugwi watugiye imbere ukurikirana ingene vyubakwa, hariho n'abahinga. Ariko muri abo bose nagira mpamagare umwe gusa architect methode. Muramubona? Huyu ndiye kabambi ya kujenga hii stadium. Uyu ndamutumye n'umunyamugisha ntagira esheke. Ubu nyerejeje kwinjira ikirimba cy'umukuru w'igihugu hajya haruguru, niwe yacubatse. Niwe ntumwa yanje mu bijanye n'inyubako, n'abanyononera bose niwe ntuma ngo genda undabire. Mugabo na jewe anyita icegera ciwe ga. Rero naje ndi architect gatoyi. Ni cegera ciwe muri architecture. Ni wanjye numva. Ntaco arandusha gatoyi, mugaraja ivyo nshoboye. Nzada mwongererezako. None rero kwizina ry'abubatse bose, ni wenyine nshatse guha ikimenyetso. Mugabo n'abandi barafise amasertifika yabo, muga nawe no ntimwari gutaha mutabonye rokomanda en chef yubatse ngaha, ngare genda mutamubonye. Uyarinda nkanje kuko mvuze ngo sambura, wewe yararinda mugabandi bagatinya. Nsharavuga hamagara bajyasha dusambure hanyuma twubake. None ntimubone ivyo twubatse. Burya mu Kirundi barabivuze ngo atagapfuye ntagakira. Urutete rwa sinapi ni gatoyi cyane, rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirushobora kumera. Mugi iyo rumeze ruvamo igiti kinini cyane, inyoni zose zo kwisi ziza zikarikako. Nico gituma iminsi yose baza gutera urubuto. None raba twateye imbere. Rero kwa Methode sinza kwishima ngo ndamuhaye iki gipapuro. Iki ni foto gusa gaza imanike abana bazavuge batura umugabo n'abuzukuru biwe. Mugabo ndaje ndamuhaye agahimbaza musyi k'imiliyoni 10. Akakitwa agahimbaza musyi. None yatabusi ari kuronga. Namwe ni muje gusya rero. Kitwa agahimbaza musyi. Warakoze cyane kandi ubandanye uracari muto. We nta myaka 40 urakwiza. Bado yupo. We turacakorana. Je narabaye mujene murabizi. Ubu nifite imyaka mikeyi, je ndi mu adolescent ntangora. Umujama w'abajene. Tuzoba turi kumwe 2060 jewe kandi ngano kunyenega. Iyo ndabivuze ari abantu bakunda kuvyanka. Genda musabe muri Bibiliya, iyo wiyemera uri umuhizi Karebe, igihe Imana yavuga ko ari we wenyine azoshika mu gihugu cy'isezerano be na Yosuwa, bashitse bamaze gushika mu gihugu, yabwiye Yosuwa ngo kijya gihe twagyumva iryo jambo nari mfise imyaka 40,
ngo none bafise 85 ngo ariko mfise za nguvu nari mfise imyaka 40. Jewe rero muri 2060 nzafise zinguvu nyene mubona. Kuko ubuhizi nibwo bukora. Imyaka n'igiharuro gusa. Uburundi rero aha turi ku mushinge nari nababwiye yuko umwaka wa 2025 ari umwaka w'umutahe. Genda wicarire. Ari umwaka w'umushinge wo gutangura urugendo rurora ku gihugu giteye imbere. Mubonye tukiri muri eshofema, tugira umushinge tugashika kuri ibi, nimumbwire mu myaka 10 tuzoba tumeze gute? Stade y'Igitega muriko muravuga ijya burya twaramaze kuyishira mu nzira. Hariho Imwaro, hariho Igitega. Narabajije ivyo barondera kugira ngo ukwize vyangombwa. Naganda amenyeshe ko na aeroport tuzoca tubaka Igitega nyene kugira bijanirane. Kuko kugira ngo conditions ze zikwiye. Ni kujenga abagabo. Tulichelewa kidogo lakini taratibu ndo mwendo. Haraka haraka haina baraka. Twaracerewe mugabo. Vomye taheke jamais. Ubu twivyukira neza. Imitego yose yaruteze twayiteguye, yose yateguwe. Ubu ndi kusonga mbere tu. Kusonga mbere. Rero ejo nkabatera kamo ngo dutangure. Ugwaruka ko ngaye Bujumbura bwo murazi turatanga umugambi. Turashaka ko hajya ku kibuga kuri Kamisi Kamenge hajya tuhashira Centre National de la Jeunesse Burundaise. Nico gituma bijya bibuga nabyo neza kuvyubaka uko kidi jeune DJ. Imikino yose tuyibonera hajya bakiniraho byose kandi bizogenda neza. Turi kumwe twese birashoboka. Ubu ntago kekeranya, ubu mwaravyumvise ko ari ivyo. Umoja wetu ndiyo nguvu zetu. Rero reka ndeke kubarambira. Shimire ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA kungene ryadufashe mu mugongo ngo n'Imana ifashe uwifashije. Iyo tutatangura ntihaba umuntu adufasha, mugatukoze n'Imana ikivuga iti herekeza ujya muntu kuko Imana ikorana n'abahizi. Shimire n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Afrika naryo nyene kuko ryarakurikiranye ritwereka ivyo twokora n'ivyo twohindura, ivyo tugira neza. Ngaca nshimira rero ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Burundi na cane cane umukuru waryo n'umuhizi nawe yarakoze bishoboka. Ndagushimiye cyane kuko mugabo urabizi ko dakubise ikibado urumva naca abwira ni wewe mvuze avuga ngo arordre avozordre kirazira kwaza kuvuga ahigimanga. Narashimye cyane umubwiye uti koruku acagenda avozordre gusa ntayigimanga. None rero ndabukengurukiye cyane kuko yarakoze bishimishije kandi nonga ndamukeza kuko mwebwe muri mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mwaraye musubiye kumwizera. Ndamukeje kandi namwebwe ndabakeje kuko ikintu cyambere giteza imbere igihugu ni stabilité. Nta kwaba muri perpetuel recommencement muza murasubiramwe musubira wundi aza gwasubire gutangura ntimuzotera intambwe. Ariko nk'ubu n'ikimenyetso yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryamaze kuba stable, no kuva birumvikana ko ejo ari heza cyane kuko muriko murakorera ku mbona kazoza. Twese rero dukore turaba imbona kazoza. Mwese rero indongozi mwadushigikiye mwaje no kudushikira no munsi ndabashimiye cyane. Tugume dusaba Imana rugira byose igume itumurikira kugira tubone iyo tuja kandi tugira umutima wemera yuko iyo tuja ari heza n'umutima wihangana kuko urugendo rw'iterambere n'urugamba utihangana
uruhira mu nzira ntushike. Tugire umutima rero wihangana. Noneho ndakengurukiye cyane indongozi zose. Kuri izo mpamvu rero kuri uyu munsi ndatangaje icese yuko iki kibuga cy'umupira w'amaguru cy'Ibujumbura gitanguye gukora icese kandi kizohuza inkino mpuzamakungu. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Ubivuze yuko je usubira inyuma, salamu alaikum. Ubavuze yuko je nasubira kure, Aboje once again. Unaona twakire umuririmbyi Kiriko Hakim na da Bujay Abasibazi. One Aboje once again. Hillman boys back again. On the flow in the place. High brace on the beat. I rather kill it. You already know. Babanye cyane njye si mu bantu batinya byo kubana ndimo ariko ibyo gutinya kuba twashavuye. Siren Vibes TV.